n'umuganga narase kumukubita muganga ariko arambwira ngo nimusenge Imana ngo ndabasengera ati iryo sengesho riza kumugarukana nire wa muganga wo kwicecekera narashoboye guspendinga like nk'imisi nk'itatu ntariyumvisha ko umwana wanje namubuze pe ndiko ndiyumvisha how ngiye guhamba umwana wanje amaraso yanje ngira ndayahamba. It was not easy ku bantu banzi kuva kera baca bumva what it means iyo mvuze amaraso cyangwa nta muryango ngira. That was my family. Iyo umaze kuba uri umuvyeyi ntubukibaho bubereyeho abandi bantu kabisa. Je ndashobora kutwiriga ubusa mugabo mfise amafaranga kugira ngo ejo baze bafungura. Urabyumva? Tekereza rero kuba ufise wundi muntu na uba wamutangiye kumwisonzeshereza. Urashobora kubona umuntu agize accident kavuga ati naka yagize accident, umuntu aragwaye amaze 2 semaines mu bitaro, okay, umuntu agwaye diabete, umuntu agwaye umutima, umuntu agwaye ibi, ukavuga ati wa mutima ni umuhitanya. Ariko jewe sinigeze mbona ikintu no munsi sinzi ikintu camuhitanya. Abantu narahabonye abantu kandi Imana ikorera mu bantu, so Imana rero yari garagaje cyane iciye mu bantu. Ni naco gituma burya nashimye kuza kugira ngo ndabashimire kubera ko ari abantu benshi bagiye banyandikira condoléances n'ibindi nk'ivyo byo kunkomeza. Haragaragaye novuga ukutaboneka ko bakinyi b'amareresi twatuzi na benshi mwakinanye batigeze baza kugushigikira. Kuri ki benshi muri batigeze baza kugushigikira? Nagira ndakwishure mu buryo bwiza cyane mbe. Ukeka iyo baza ko baba hari physique mabadahari mu mutima nivyo byari kuba byiza. Ntibyari kuba byiza. Ahubwo ndabashimira ko babaye real. Babaye réel. Jerega mbona ibintu byiza mu bintu beni niko nakubari. LIBERT akubwira ati si c'est blanc c'est blanc, si c'est noir c'est noir. Nuwarahari. Akaba yarahari kugira binyereke gusa bitari biri mu mutima. Yarahombe. Inkuru mbiyo ndazi barayimenye. Sivyo ivyo tuvugana kuri ama award noro nka barashobora kutayabona. Ariko icyo ndazi umuntu ari karagerageza ku balance ivyo bintu. Nizera neza ko ubu kugeza ubu umupfakazi yoyo ntangorane nimwe hari ya working no kuwa mbere sinzaho muzoshirira ko ikino kiganiro ariko no munsi nyene birashoka karo no munsi no kuvuga ngo kuwa mbere ibazo yibona kandi nibaza ko batazosubira kugira rupture ariko sinsezeranye kuko nibi nitwe twabiteguye. Hari aho bishika baze babitahuye. Hanyuma ikijanye na Nsoro muri no mwanya ntaco noshobora kuvuga kora ko projet ni nyinshi twatiko turakora tugira dukore no muri academy. Hari filime yitwa Kingdom bantu b'Imana. Kingdom ko nyene Kingdom mwese muzi Kingdom abenshi. Kingdom n'ubwami ubwami bw'umugabo. Kingdom ya Kingdom rero sasa ubwami bw'umwamikazi. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Step Media channel practice for this industry Buja Flavor. Chakanya makuru cyo kibaza cyamvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tumaze bikora reka tuze dukingurikira Imana, amadusura dukingurikira mu gakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kuri support yo mutwereka. Bidushika cyane ku mutima bituma ego twibwirizana cyane ko tworondera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Naho tumaze igihe kitari gito turi mu bibazo turiko turakora naho benshi cyane bama batwandikira ama message batwandikira reka tubafatire akanya tubashimire cyane vraiment ati Imana izo kwamibahezagira ukuntu mutwitaho muzo kwame mutwitaho murabizi neza cyane kino gihugu cacu ni gukora cyane fuko dukoze cyane umva nitwotera imbere murabizi nanye mpamvu tugoma tubabwira ati muzo kwame mudusengera ntitura abantu babandi nyene muco muvyumva neza hama ndakubwira ati kuri mikoro Beni Beyond Camera Music Professional naho twese turi behind naco bitwaye umutumira wanje witeka no brother wanje no muntu nkunda cyane no muntu wo mu muryango wagutse no muntu wo mu muryango twese byitwa yuko dushigikira kandi twese dukunda ibikorwa byabo na cyane muramuzi muri The Real Boy Films, muramuzi muri Twafa, muramuzi muri Burundian Film Academy. Afise ibikorwa byinshi cyane bagiye bakora, afise amateka menshi cyane. Mu brother wanje ni iradukunda LIBERT. Ikibazo ariko kugira ndazi murakizi ingorane yaciyemo murazi murabizi mwaribonye kuri Step Media ariko akura ikibondo na kamarayika kiwe kamaze nivuga ikintu c'amasaha cyangwa iminota sinzi LIBERT aza kutubwira byose ukuntu byagenze. Nizere neza yuko mwese nkuru yabashikiriye kandi ndazi neza cyane mwaramubaye hafi babishoboye kandi n'abatabishoboye ndazi mwaramutereye igisabisho aho wari hose ndazi byaragenze neza cyane na niyo mpamvu twashimye no kurondera LIBERT kugira ngo nawe nyene agira icyo atubwira ati mbega byagenze gute mbega mu bisanzwe we kubwiwe byakire gute n'ubu ariko abibanamo akwabana navyo gute kandi mu mwanya LIBERT baramutse hanyuma byinshi uraza kumenya brother niaje namahoro wa muhungu biraza neza
turaho nyene iyo turamutse ibisigaye bari ivy'Imana ibindi byose uberekera Imana amakuru y'iminsi amakuru aravanze amakuru aravanze hari meza hari n'ayatari ari meza ariko ubuzima nyene ni nako bwubatse uwo bitarashikira nibazangira ngo yoba atabibonye ku rwego runini ariko nta muntu yigera baba bimeze neza umwanya wose tutaragera kure pole sana. Merci bishura gute mu Giswahili ati asante sana nimeshapoa nimeshapoa cha Giswahili charanani ya tarisa dore ko vuba amatwa dusubira ngo zoduha filime zo mu Giswahili nabuze cha bigenda gute ubwo nzoboroka gute Ben ni bon vraiment nawe wari wabuze bro je kweri sinzi kweri jabwo ndasaba abakunzi ba Step Media bansengere kabisa burya warisengeye bira mu sinagoga warisengeye bira byara hasi cingi ibisabisho byanje bara ntivyumva nuragira neven wallahi sikeye niwe yambarisha pure buri munsi sinzi kayisoma n'ubusi dai mwaka ahubwo ngene ndayitaye dola sis jevre barukunda baneza ibintu ntibishoboka c'est pas possible LIBERT yego tuko turavuga ati rero ti police natwo turaguhozana cyane turazi neza yuko byari bigoye kwakira ariko nk'umugabo twarayibonye nabiciye ku kibanza waragize ukoze nk'umutwe w'umuryango nyine hari ibintu biba mu buzima umuntu akaba kandi hari n'ibintu biba ukaba bitahura utaravyumva bitarakubako buriya abantu barabura kandi turabura abantu benshi ko nka jewe nagiye mbura abantu benshi mu muryango nko mwaka mu mwaka weze nabuze warasigaye tante ubwo no kuvuga ngo nari nsigaye umuryango wanje ari uzonkomokako ko nundi mfise ni grand frère turi babiri donc inyuma yacu nta bandi bahari no kuvuga ngo twe nitwe tuzoba aba grand père w'umuryango n'aba donc tu vois ico gihe rero iyo umaze kuba ufise mu mutwe hameze guco ucumenya ko ikibondo aragaciro ari ikintu gifise agaciro cyane gose kuko novuga ngo ni naco nsigaje ni naco mbereyeho kugira ngo nzorondoke ndo nk'umuryango donc voilà nico gituma rero iyo hari amafacteur menshi atuma ikintu kiba kinini ku muntu ariko umuntu ari hanze adashobora kubona impamvu cabaye kinini iyo ubuze umuntu kenshi wewe n'igiki kikuza mu mutwe nk'inyigisho canke nkikanguka kubura umuntu ikintu ca mbere binyereka ko nanje nzobura kigiye kimwe ntazoba ndiho ntazobaho donc nzoba ndamateka canke nibagiranye never know kubera ko biri kose abantu bari bahari mu 1800 ubu ntitubazi ico nico ca mbere niga hama ikindi binyigisha kubona ko ubuzima bufise agaciro c'est valeur kukibuze ntucitangura kumva valeur urashobora kuba urabona seke nk'utu ko turatwenga na mwebwe wa Benisho mugabo umwe muri mwebwe tumubuze nico cyo kumva agaciro k'umuntu kumbe ububabare ugira ukwereka agaciro uwo muntu yari afise naco gituma rero jewe niga ivyo nkongera nkiga kandi ko nikintu ngira mvuge muri ubu buryo niga ko nta muntu yari akwiye kwishimira icari kwishimira civyafise kuko at the end of the day ico gihuza umuntu no guha miliyari majana nta na kimwe coza gikaheza umutima wawe ngo utuze kabisa yes tumenye ati rero ti vyose nivyo ngaha gusa kandi vyose tuzabisiga tugende kandi vyose nivyo umwanya ni ivy'umwanya gusa bitabujije ko tubwirizwa kubihiga ko tutazi ngo tuzobibamo ryahari hari wambwiye ati ujya Beni si ego nivyo ntavyo tuzagenda dutwaye ariko bidufasha kugira ngo tuzagire wa mutima of course wo kugira iherezo ryiza kugira mu kuba mu buzima nyene bworoshe na bukebuke basi mbe waruzi Beni ko ibintu byose turonkana mu buzima atari vyacu ahubwo ubundi nitwe tubigira ivyacu ariko bya ntivyari vyacu ni ivy'abandi bantu ufite success uronse wowe yari kwiye kuba umuhezagiro ku bandi bantu sivyo ibintu biciyemwo nawe ugahita uhezagira abandi nawe cyangwa ugafasha abandi bantu bari mu bibazo cyangwa apana bari no mu bibazo ahubwo ukabaha n'inzira y'ubuzima kuko hari igihe umuntu tumufasha tukamuha amahera yo kugira umunsi ariko ejo ntazoronka ivyajya ariko iyo ufashije umuntu rero ukamuha nawe intumbero yo kugira ngo azotera imbere
burya ni naho uburi successful kabisa nayo kuvuga ngo si ivyo hano vyo si vya hano nako ni vya hano si vyacu ariko nta nubwo nonca mbwira abantu ngo mwicare ngo nubundi byose ni ivy'isi no tubwiriza gukora kuko Imana yabidushizemwo izi ko dutegerezwa kubibamwo kugira ngo bidutegure ego mu ncamake inkuru ibabaje inkuru nuvuga yakoze benshi ku mutima LIBERT wewe yayironse gute canke vyagenze gute mbega vyabaye ari hari mbo ngira ngo nari nabivuzeho gato ku munsi wo ku wa enterrement en fait je ndafise 6e sens ndakwibwira abantu tuba turi kumwe kenshi je ndafise ukuntu ngira intuition surtout intuition négative ni kuvuga iki je ndashobora kwiyumvamwe ibintu ariko sindabibone nkanakwiza n'ibimenyetso ariko sindabibone kandi nkumva ko ibintu ndambura ibintu bitameze neza no ku muntu ndashobora kubwira ati je ndabona ikintu wewe kuri wewe ntabona neza ariko faites attention ndashobora gukwiriza ibintu ariko at the end of the day ikiza kuba simba ndakizi ariko ndazi ko kiba kiri negative ni kuvuga ngo rero je haje kubaho igihe c'amakenga kuko Beni umwana ntaja kuba umwana kukavutse hariho amafaze iyo umwana ari mu nda hari igihe yitwa umwana hari igihe yitwa inda n'igihe yitwa umwana bitegwa na age ya grossesse cyangwa igihe biba bimaze cyangwa amezi naco gituma rero je uko byagenze no kuvuga ngo jewe ni na je natumye bimenyekana madame abimenya kuko nani mfise ukuntu chaque fois on communiquer c'était yari umwana hari Beni yari umwana hari kuri jewe kuko yaramaze kumwana n'izina twaraganira yarabuja nkamwumva nari mfise na stethoscope arakana bapimisha ama battement du cœur fœtal kwera kuri abone tutuntu twikiganga ndatuzi kutuntu dukenya rero twari tuzinanye cyane n'umwana wanje pe kandi azokwamara umwana wanje kugeza ino saho umuntu ambajije ngo umaze kuronka abana bangaye je maze kuronka abana babiri kandi amatwa nsumira ngo barakomunika n'ikibondo ciwe je twarakomunika neza cyane kuko n'umuntu ujya Mika mutoyi wiwe nakumukuru wiwe nawe nyene yaramuzi n'ubu n'izina rariza ahubwo ntegereje kazoguma tubaza ngo arihe amatwa nsumira yitwa Li iradukunda Li Pride so kuvuga wahisemo Li Pride kwanza mbo ryari izina naye narihisemwo sinzi ko mubona character je ngira ndakunda ibintu by'ubutwari ndakunda intwari cyane abantu benshi bakoze ibintu by'ubutwari kuko intwari si umuntu agwanirira inyungu ziwe umuntu agwanirira inyungu za benshi za bose rero li ni protecteur no kuvuga ngo umuntu arinda pride naho ni icubahiro cyangwa iteka donc byari yo mpamvu iradukunda ryo urumva n'izina ry'umuryango ry'abazonkomokako ati rero LIBERT rataravyumvamwo ko ibintu bitameze neza arasanzwe ari navyumvisemo kubera ko uko twakomunika numva atako turakomunika kandi ataca habaye ndabaza ese kuko cacagiye twaje Gitega muri show y'Igitega ya Gitega Movie Connect twamaze mu Gitega Movie Connect twamaze 2 days 2 nights kubera ko twagiye ku mugoroba tumara umunsi n'indi joro nari namusize ameze neza twagiye tumeranye neza twese aragusa ko pirate izoja bizogenda neza je me souviens que navuze ngo if Lee is there you are safe kabisa nabwiye family guco yini bari ngaho safe kuko yari umuntu abaho kuri jewe hanyuma ngarutse rero niho nasubiye ndamuramutsa nkuko twara turamukanya toute l'équipe avec ma fille mugabo numva le mouvement ntizigira et puis ndabaza bimeze gute nambira ni asa nkatekereje tu asinabigize impamvu muga mu nyuma nyene kubera ko amakenga ona affaire ecography hanyuma niho twaje gusanga yamaze kwitaba Imana nuko yamaze kugenda ntibyari ibintu byoroshe bro kuko jewe nkunda amaraso yanje biteye ubwoba kandi uretse n'ibyo hari igihe ibintu biburira insiguro uraza abantu kenshi biyahura uba wabuze definition y'ivyo urimo y'ibiriko biraba iyo rero ubuze definition
moi j'ai perdu ma conscience narataye conscience mon ami n'umuganga narase kumukubita muganga ariko arambwira ngo nimusenge Imana ngo ndabasengera ati iryo sengesho riza kumugarukana nire wa muganga wo kwicecekera so no mu majambo make narashoboye guspendinga like nk'imisi nk'itatu ntariyumvisha ko umwana wanje namubuze pe for real ndiko ndiyumvisha how byashobotse ngiye guhamba umwana wanje amaraso yanje ngira ndayahamba. It was not easy ku bantu banzi kuva kera baca bumva what it means iyo mvuze amaraso cyangwa kuna muryango ngira. That was my family. Lee was one of my biggest family member. So umuhungu bro ariko jicho sico ngenderako cyane ariko sinonabesha buriya abantu iyo Imana imaze kuguha umukobwa iguhaye umuhungu nawe bibara akarusho kubera ko ubuziti ubu ndabafise bose ariko nyene icambere nuko yari amaraso yanje nico kintu cambabaje cyane kabisa kuko nari namaze kuko umwana umuvyeyi n'ikindi kintu umwana uburi kuramwiyumvirira atara kuba wateguye ko azobaho wateguye ingene wateguye hari naho watideni kugira ngo azoshikire muri ibi things ucuhinduka abapapa baca bavyumva n'abavyeyi so byarantraumatije cyane kabisa. Yes, tunasema pole sana, tuvuga ati pole sana, Imana mwakire mu bwami bwayo. Burya benshi bakunze kuvuga bati ngo Imana yamukunze kuturusha, burya Imana yavuze ati lini yoshikira muri no monde y'abanyavyaha. For real. James niyumvira ati burya Imana yavuze ati huyu mtoto naona siwezi nikamwachia akakuja kuishi kwa dunia wewe fanya zambi kama hao. Ofete ntari kibazo nkunda kwibaza nibajije ariko ukugeza ino sanda za kugira version y'ivyo niyumvira. Iyo ibintu bibaye munga nk'abasore n'inkumi nta na kimwe bumva mwibitiko turavuga cyane nawe no kubera uri umuntu yumva cyane iyo umaze kuba uri umuvyeyi ntubukibaho bubereyeho abandi bantu kabisa. Je ndashobora kwiriga ubusa mugabo ufise amafaranga kugira ngo ejo baze bafungura urabyumva. Tekereza rero kuba ufise wundi muntu nawe uba wamutangiye kumwisonzeshereza you understand no kuvuga iki rero bajya twari kubiki yego uravuga ati rero dumwe reka nashaka nuko twabandaniza hano no kuvuga ngo iyo izi situation zibaye hari abantu bazumva n'abatazumva naco gituma rero iki cyari kintu gikomeye cyane kibaye ku buzima bwanje kandi kibi kuruta simvuze ngo ibizoza ko sinzi byari byo ariko kuruta byinshi byabaye kuvyira kuriyumvira rero kurabwa ati bivanye ivyo wiyumviriye like bivanye na situation wabonye canke nivyo kunze kwiyumvira kenshi yubuze umuntu like canke yimunabuze mbo icambere ubanza kwibaza ese ndamubuze nte ese bigenze bite kuko hariho urashobora kubona umuntu agize accident kavuga ati naka yagize accident umuntu aragwaye amaze 2 semaines mu bitaro okay umuntu agwaye diabete umuntu agwaye umutima umuntu agwaye ibi ukavuga ati wa mutima ni umuhitanye ariko jewe sinigeze mbona ikintu no munsi sinzi ikintu camuhitanye nuno munsi muzi camuhitanye no munsi naco nzi parce que yaragiye nyine azima nki telefone kujya yizimye nta na kimwe bamenye ni mort fatale inutile nta kintu na kimwe kubera ko nawe n'umuganga deja madame n'umuganga ari niwe yokurikirana abandi gutereka kwikurikirana kandi nta kintu cahabaye nico gituma rero mwe nivyo bica bikwica mu mutwe rero ubwa mbere tangura kwicwa nico mu mutwe ikindi kintu je canyica nuno munsi kizotuma ngira buri gihe iyo mbonye umwana wanje w'imfura Mika yari yatanguye kuba ready for kuri petit frère ariko ntazi ngo bigezehe aracategereje ku buryo iyo abonye nta na kimwe aramenya no kuri anteremana nanse kaza kuko je natanguye kuja guhamba ndi umwana muto mfite imyaka 5 sinashaka rero ko nanje Mika atangura kuja kuri tombe afite imyaka 2 cyangwa guherekeza abantu afite imyaka mikeyi deja kandi guherekeza petit frère wiwe ici amaraso yiwe ça fait mal mon ami. Yes nuko yes abamaze kubura ndazi baratahura douleur umuntu ashobora kuba yumva iyo abuze uwiwe même si nawe utobura like umuntu ari proche ariko umaze kubura wa muntu nuvuga wakunda kubona cyane like cyangwa umuntu wo mu kibano cyangwa makunda gutera inkuru cyane cyangwa novuga no bamuvukana cyangwa iyo bari umugabo cyangwa umugore wawe cyangwa c'est pas
birababaza cyane uragira Gose. douleur kenshi benshi birakunze kubananira ugasanga yakoreye amosozi ararize bro narakoreye amosozi kweri sinihanga najewe vraiment kenshi birakunze kunshikira ibintu nkunze kuvuga ati sinkunda kubigira ariko kenshi bibaye ndarira niko bimeze en fait ariko nta nubwo nabikoreye mu ruhame si bya bindi ni handi wiyugarana kuko hari ahantu agahinda kacu tukexpose ni muri ni handi uri wenyene urashobora kuza washaka ukifata ukaba umuntu akomeye nibyo kandi biba ari byiza kugira ngo nabandi utabarema mu izo ntege nke ariko iyo wiyugaranye uri wenyene nk'umusigaye ntinya kuba ndi jenyene ubu usigaye utinya kuri wenyene ndabitinya gose uratinya kuri wenyene cyane benshi baca biyumva ati mbega wibaza ko LIBERT atinya kuba ari wenyene kubera ariko jere ikintu cikiza mu mutwe LIBERT atinya vya vyiyumviro bica biza muga ari kumwe n'abandi aragira challenge agatera inkuru at least iri kumwe n'abandi utu dukuru twawe turagusamaza yani sukuba week je ujya bya sindi week cocktail mugabo je ujya ibintu nkunda cyane nizo ntege nke zane je n'ukuri ntakubesha sinzi n'uburyo jewe nzopfamo ariko ndashobora kuzopfa nzize nk'iki ndashobora kuzopfa nzize nk'izindi mpamvu zitari jewe z'uwundi muntu par exemple kuko jewe ndashira urakunda kugwanira abantu yes ndakunda kuko wanashaka n'ikintu kimbabaza cyane muri ivyo ntabwo cyane ari behalf of me ni kuri behalf ya la fille ma fille la petite Mika na nyina wiwe kuko when I see them ndabona ko bari muri nyine since bara abantu bakwiye go protegewa cyane they are victim of that kuko bari bamaze ku believinga cyane iyo existence iyo existence yari hari yuko ari undi muntu agiye kubamo mu mostly nkunda kuba ndabafitiye impuhwe bariko biyumvira gute bari deprime nubwo batabinyereka ariko mba numva bimbabaza cyane kuruta uko jewe ari je nabuze mba numva mbabajwe cyane nuko bo babuze muri make urishira mu kibanza cyabo yes kabisa kana kubwira ko ushaka kuba intwari buryo kiwa mu kibanza cy'abantu nico je kinduhisha resasa je nduhishwa burya n'ibibazo by'abantu kuruta n'ibyo wanje biranduhisha cyane kabisa bakavuga bati muri intwari ntiziramba burya cyane kubera dukunda kwishira mu bibazo by'abandi je kwerene afate siniko ndideklara nk'intwari ariko ndafise iyo character yukumva ko mpangayikishijwe uraje turashobora kuba dushonje twese turi batatu muga nkumva mpangayikishijwe n'ingene mwe mushonje mu bisanzwe tuvuge ko LIBERT ari muri babana badakunda karenganya ya eco rero bana ni kuko umuntu adakunda karenganya kenshi usanga ariko ari ibibazo by'abandi mba numva nshaka je naho ntoba ndi safe ariko ndakunda abantu bari safe bari happy bari je ndibuka nkiri muri internat narigeze kugira umva hakuntu baduha umuziki samedi jere nanje nari do culture umva je nari njejwe ibintu byose bijana entertainment urumva byo kuryoherwa byo kuryoherwa hama rero haragira igihe indirimbo zirabura kwa kundi usanga ama CD ari yayandi dusaba uruhusha ngo tuje guhiga indirimbo baratwangira ariko nkaguma mbona abanyeshuri bashaka gutamba kandi Jesse already sinabikundana cyane ngo ncangira sortire gare puff ningozi kuri centre mba ndafatishije imiziki yose ibaho zana CD nka 5 ingezi indani sanga bagize appel maze kubagira appel acambwira ngo nagize sortire gare baca bankura amanota 15 muri education mugabo CD nazizanye samedi bararyoherwa I was happy je nari ndyohewe kubarusha kandi bampiye amanota ariko urumva ko ico gikorwa wakoze ariko cy'ubutwari kuko burya muri interna murifuza yuko muhindura ivyiyumvira like general kunda kuba mbona abantu iyo banezerewe bari safe bari muri justice bari bimeze neza nico kintu kineza rero naco gituma no muri ivyo I worry much about others more than myself kabisa case ndakubwira ati rero bakubwira bati ngo nta kiba ku muntu ngo kibera ubusubwo nyene burya iyo habaye ikintu burya haba ari ikindi kintu Imana ibiri kuragutegurira tutazi muri kazoza canke Imana ibiri kukwingira kumbere byinshi kumbere
li wacu yari kuzokura hama bakazomutwara Libert yarakuze Libert ndazi ari kubabara do plus que ça nayo kubabara cyane kandi kuzokura ibintu bibi byinshi aho gusanga yararinze ko peut-être hari abantu bazomwandura ko so ivyo byose nivyo twimvira ariko Imana nizi ukuri kwavyo kabisa gusa byose niko vyakira no kumenya kuno tubana navyo ibikorwa byaragenze neza cyane byo gushingura niteka no vuga umushinga nayo no buvuje no mwita umushinga ariko je n'umugabo ura n'umuntu w'umugabo kandi azora ari umuntu w'umugabo mu mutima wanje n'umuntu abaho kandi tuzokomeza dukomunikana every day in my prayers I will be communicating tuzokommunicatinga kugeza igihe nzoba ndi muzima ntazoba nkiri muzima turi kumwe nono kuko ni naba ntari muzima ndishwawe nzoba ndi kumwe n'umuhungu wanje kabisa yes turi kiruko ico kibazo nyene vyirike vyo kubura abantu nakene cyane cyane bibanye n'ibiyo Libert harimwo mbega Libert aramaze kwiyumvira umunsi azopfira ko like je ibyo sinkunda kuvyiyumvira ahubwo gusa ndabitahura ko bizobaho watubwiye ko ubwoba ko bizoba ndabizi watubwiye ko uzoba uhowe abandi bantu uzo kurwanira gateka kabandi bantu lakini byo twatahura nagize ni sondage ko sindi sûr yego ni sondage navuze ni birashoboka ko nshobora kuzira impamvu zitari izanje ari z'abandi bantu ariko ivyo ni sondage Imana nizi ibiri imbere ariko urawiyumvira uburyo uzapfa kubera ndamaze kwibona intege nke zanje point faible yawe urayizi ndamaze kubona intege nke zanje cyane n'ububabare bwanje je sinkunda kuvuga ngo jewe nkunda kuvuga ngo kukinaka kubera ikinaka rimwe nyene ni ivyo ariko God knows kabisa Imana nibizi kabisa twese nituzi umunsi ni saha nituzi uburyo bizagenda mu bizanyuramwe ariko Mungu ndo anajua mwenyewe na Imana nizi nigihe yatuzanye hano twe tuzi umunsi twazire hano ariko umunsi zavira hano navyo tuzi kandi ni nkuko ari nayibire kuramuta ni nayibire kura ntagiye kiraca imbere y'imodoka igiri kugonga ugasanga ntiyakugonze bana na isi ni gusa cyangwa sanga igoza abandi wowe nakurenza abandi je ndibuka nkiri umupeti nfise imyaka je nakuriye muri challenge z'imfu gusa mutaha umva maze kugira maze kubura abavyeyi mfise nk'imyaka 6 twege barigeze guturira imodoka iri imbere yacu umva twari ngaho Bujumbura tuvuye mu Rumonge mbere zari yase byari mega by'amagume kuko twe tumaze kuva mu Rwanda twaje tubanza turabura stability mu Burundi hanyuma rero hari umutansi yari yadutoye nawe mu Rumonge ntihari ibibazo nyene hari ibintu byo kurasana hanyuma tuje ndibuka je nta kintu kimwe nibagira twagiye muri yasi twari batatu haba hari ibibanza umenga 2 muri yasi kujya kuntu abantu bazitanganirwa ebana turabura umuntu adusedera ikibanza twebwe ivyo bibanza birica turabireka twari kumwe n'uwo mutante nyene aheruka kwita Imana nawe iyo modoka ricira nyarukira genda twe tuza gufata iyindi iyo n'izindi zagiye imbere yacu twasanze zose bazituriye ariya mu kibiri kuri kw'Imana ariko urumva yuko ari ibintu byinshi cyane wagiye ucamo ko muri Imana agiye gukingira bisobanuye ngo Imana itabirekuye nubwo abantu babishaka ntibiba kabisa birinze b'Imana bayabirekuye kabisa yes kada kubwira ati ntakiba ku mwana w'umuntu Imana itazi byose bibizi ego byarabaye kuko cyaragenze neza cyane novuga ati li twamuhambanye iteka ari hose rest in peace Imana mwakire mugami bwayo kandi azi adutegure n'ikibanza twibwe turi nyuma kuko na kamarayika burya ntaco twomwagiriza nta dini cy'umuntu yagiye ariye nta muntu yagiye akubise ikofi ekana no yagiye akiriye amate burya twomwita umumarayika je nuko no mwita ahari ni heza cyane ni nawe umuntu twojija a 100% yuko yagiye ahantu hari exactly heza ndishobora kwera umuhungu wanje ari mwijuru pe kabisa iryo ryo muvuga amahigo baragize kumbere arashobora kuzo gusabira Libert urashobora kuzotirigara mu buzima ariko nuvuga li akazagira icaterere mu byerekeye nzenya karere yawe mvyerekera cyane cyane kuvyo waramaze ngaha kwisi yes tuzaruvuga mu byo kuntu vyagenze mbega Libert peu importe uko vyagenze kose mbega Libert n'abana afisa ashimira nk'abantu bamubaye hafi mbega vyagenze gute canke nawe yarabonye n'ibindi bintu bitigeze bigenda neza cyane boje imisi yose buri agenda shima genda shima ko ibintu byose burya hari abantu bakunda kuvuga ngo abantu ni babi ariko sivyo abantu ni beza umuntu ni washobora kuba mubi abantu muri rusange ni beza kuko ushima ari nabeza nibo baza kuguha zino views urabyumva giye kuvuga ngo abantu ni babi uri kurabaye ibiganiro baza kuraba
nukuvuga ngo abantu narahabonye abantu kandi Imana ikorera mu bantu so Imana rero yari garagaje cyane iciye mu bantu ni naco gituma burya nashimye kuza kugira ngo ndabashimire kubera ko ari abantu benshi bagiye banyandikira condoléances n'ibindi nk'ivyo byo kunkomeza no gukomeza umuryango muri rusangi ariko ntashoboye kwishura message yaba kuri WhatsApp yaba ku ma platform yose niyo mwanya rero ngo ndababwire mwarakoze cyane abashoboye kuhaba muri evenement zabaye vraiment muri ntwari mwarabikoze cyane kandi nababonyemwo ubumana kwaje Imana sindigera ndayibona ariko ndayibona iciye mu vyikora kandi nayikoresha abantu rero ndashimira umuntu umwe wese ku giti ciwe sindi bumanshoninge kuko ni manshoninga nzoba nshatse kuvuga ngo uyu ararutanaka no mwese n'umuntu atahabaye ariko yari afise uwo mutima wo ko dusangiye umubabaro yuko atahuye donc ibihe turimwo ndamushimiye Imana izobahe guhora guco ntimuze muhinduke hanyuma kandi Imana izobaha umugisha kandi Imana izobarinde buno buribwe Imana izibibarinde ntibize bibashikire nawe bimaze gushikira ndazi barazi ce que ça fait les blessures que ça cause naco gituma renda basabiye umugisha Imana ibahezagire ariko mvuge no mu buryo buri particulier ndabashimiye namwebwe Beni kubera ko mwarahabaye sike twari kumwe mwarashoboye kwereka isi ivyambayeko kubera ko hari abantu baba bari ahantu henshi sinari nshoboye gukomunika abantu ngo ndababwire ivyambayeko kuko ndi umuntu w'abantu kuko numva ndi mu artiste ubuzima bwe ntibubusubwiwe gusa bari ubuzima bw'abantu rero kuba mwarashoboye kuhaba mugashobora kubwira abantu ivyabaye mwarakoze cyane kuri contribution yanyu shatse kuvuga nk'abanyamakuru sino ngiye kuvuga ku muntu kuri umwe sino bamara Imana ihezagira umwe kabisa yes LIBERT arashimira abantu bose nuvugana cyane bashoboye kumufata mu mugongo kubashoboye kubana nawe mu bihe by'umubabaro yarasanzwe ari imwe muri ico gihe arabashimira cyane cyane natwebwe tumufashije kubashimira kuko burya ni umuntu nitumushikira mu gihe cy'umunezero gusa sigiye aba yadushiriye konsoro hajyanye hama canke yadushiriye ko umufakazi hariya hama ngo tugende dushire ko ya commentaire burya twifuza nuko twomusanga nka inbox tukamubwira pole ko vyamubaye kuko harabaho igihe cy'umunezero nshiye cy'umubabaro bice bivana gusa n'ukuntu tubana navyo tu onye n'ikiganiro n'ijya video yaranarabwe kuruta yararabwe abantu dukunda kabi no en fait ici il est injuste mu bundi buryo ushigiye kubiraba burya ibibi biramenyekana cyane kuruta ivyiza burya video n'uburyo ari mu kudugamwo sinagize umunezero like nkuko morangira umunezero ku bindi yego abandi bovuga ko byo babisa neza ariko ku ruhande nta munezero nagize nogize ari bindi bintu ndanabizi kutazonaja no gutora amafaranga yayo nzoguhamagara guna yatora nukuri kw'Imana urantwengeje wa muhungu ukuranyumva like gusa kurundi ruhande vyatumye niyumvira ati mbega mbona tutuko hivi kweke bana dukunda kabi ubundi reka nkubwire bro jewe nize nkunda kuvuga ikintu kuba positive kuba positive ni ikintu abantu badakunda kumva ariko ni ikintu ciza ku bantu bacumva bisiguye iki urabona nk'ubu ko nkora amafilm ndashaka gukora nsoro ikabaryohera nakora indi filime ntibaryohere bagaca bafatanye na yansoro nakoze byose bakabigwiza n'ubusa nguna wapi byakunaniye wapi uri fake kandi bakibagira ko nabakoreye ibintu byinshi byiza nejo gituma rero nibi uzubitahure nuno munsi washaka uzubirebe urabona nk'ubu nk'ibi uri kurangira igihe tubanye tumaze gukorana ibintu byinshi ariko wogira guca ugasanga ikintu kimwe ndagiguhoye kandi ibintu byose wakoze byose nkabiyahashira byose ukagira ubusa c'est comme ça le monde ils sont négatifs les gens sont négatifs la plupart des gens sont négatifs ugiye kubiraba reka ndaguha akarero banashaka none urigera wumva ubukwe bwamamaye cyane gose kenshi no mga divorce divorce yewe mga divorce iramamara biteye ubwoba nukuvuga iki abantu benshi muri rusangi how the world ikintu kibi baragiha umwanya cyane kuruta ibintu byiza turi muri monde négatif et le monde est beaucoup plus négatif ego vraiment kabisa sinshaka kuvuga abantu babari babi kuko niba babiravye kubera ko bibaryoheye ahubwo bari atiye cyane no kubona ibintu biri négatif none vyatewe n'iki LIBERT ugerageje kwiyumvira bibaza ko vyo biva ku LIBERT hari cyabiteye cyane niko ni virus ni nature y'abantu
ariko je ntafise ni nature just ntabwo ariko meze ibintu kenshi nkunda kubibona mu buryo buri iyo ndi normal daba hari ibintu bavuga ngo dans les CNTP conditions normale de température de pression ni kuvuga uri normal utaryohewe utanababaye niho buri kuravuga ibintu uri right kwera ko iyo uryohewe ushobora kuvuga ibintu n'amaranga mutima kuryoherwa cyangwa ubabaye ukavuga ibintu n'umujinya wo kubabara ibyo bintu byose ntiba biri normal ariko jiyo ndi normal ibintu byose ndabibonamwe ibintu byiza ntangura kubona ibintu byiza mu bintu kuruta ibintu bibi birimwo kuko buriya uzorebe ni wabona ikintu ari kibi nuko wabonye ari kibi mugabe behind hari ibindi bintu byiza birimo so Jerry ni hatira kubona ibintu byiza mu bintu byose yes libere rero kuri uwo munsi baragushigikira abantu benshi cyane ariko kuri ndi ruhande hari ama comment umuntu agiye bujya yiyumvira abantu basanze inbox naje ko bwanje naravyumvire sino kubera injyaje cyangwa ndakubeshe ngende do gauche à droite kandi ni na ngombwa ntegezwa kuvyiyumvira kuko bujyanye ni monde urimwo kandi niyari ngombwa bagushigikira ariko kurundi ruhande abantu twarihaye ama question mark ati why bitagenze gutyo burya nawo umuntu wama mufise ibyo mupfa canke ari by'akazi ariko wofu mugaragara basi ukamwereka yuko burya bitegwa n'akazi burya nawe uri mu ngorane uri mu rundi mugenzanje Libert haragaragaye novuga ukutaboneka ko bakinyi b'amareresi twatuzi na benshi mwakinanye batigeze baza kugushigikira kuri benshi muri batigeze baza kugushigikira nagira ndakwishura mu buryo bwiza cyane mbe ukeka iyo baza kuba bahari physique mabadahari mu mutima nivyo byari kuba byiza nivyo ari kuba byiza ahubwo ndabashimira ko babaye Rio babaye réel jerega mbona ibintu byiza mu bintu bene niko nakubari abandi libera kubwira ati si c'est blanc si c'est noir c'est noir nuwara ahari akaba yari ahari kugira binyereke gusa bitari biri mu mutima yarahomvye Imana ntiyamwandikiye akiyabu ora liwaga sane tuko erega nyuma yo kuyiza ati rero baragize neza kugaragaza profile yabo neza no afite ndabivuze mu buryo buri positive cyane ni byiza kuba real Jenny I'm the real boy na ntuze nyanje ivuga ngo real boy films we are real and we act real turi banyabo kandi ibyo dukora ni byanyabo si c'est blanc c'est blanc oui c'est le blanc c'est le blanc si c'est noir c'est noir il ne faut pas dire c'est à peu près noir et blanc mauve non blanc cassé non blanc cassé ngo bleu ciel non ma couleur uri blanc uri noir il faut que si tu es noir il faut que tu sois noir et naje gituma je kenshi nkunda no kuza mvuga ibintu muri right avuga nti tu sais quoi Benny je t'aime ou je ne t'aime pas et c'est tout je te hate bikagira inzira tiba kabisa no kuvuga ni example ko turatanga rero tugaruke kwico icyambere sitegeko icyambere sitegeko ko bari kuza ego icyakabiri bashobora kuba batabimenye mu mwanya batabimenye inkuru nk'ijya Libert ibabaje kujya kandi abashigikire kushaka kuba negative wewe why kushaka kuba negative Libert no ataraba mareresi yarabimenya ati mugenzi wawe yarabuze ikibondo umuntu ndi sure ataraba ibyo bintu oya inkuru mbiyo ndazi barayimenye sivyo ivyo tuvuga ukuri ama award noro nk'abarashobora kutayabona ariko icyo ndazi rero kuba ibyo bishobora gushika ushobora gusanga hari umuntu atarahari sivyo cyangwa akaba yabifashe nk'ibisanzwe egari abantu batari sensible bavuga nti ofoto ari n'umwana ibyo nibisanzwe kuko ari we ariko abyumva isi 3 ushobora gusanga baraje ntitubabone bakaguma around ntitubabone sivyo ikindi naco ubutaje yabimenye ariko akumva ko yari byamubabaje uwo ndamushimiye hama kandi nkunda abantu barireye nubwo hari kuba abantu batatu ariko bakaba bari khayel ari banyawo bari real jerega man reka ngutere story jewe nta bagenzi mfise novuga ngo bari otokon turi kole ni bake kubera ko buri ufise abagenzi benshi umenya kuri njyajya ufise abagenzi benshi uko nubu bakunda wewe ujya ni wabona abantu ngo twe ngo turi timu y'abantu 10 ngo tugendana muri njyajya gusa bayipokrite babasa mwe ko murabeshanya mwe ko murahendana iyo uri hayere cyangwa uri vrai ugira inshuti nke ariko zibariza akamaro kabisa aho ni Libert akubwira ati rero je kubwanje bagenzanje dusangiye akazi kuba habamwe abagaragara batigeze baza je kubwanje mu rumenga naco bintu sindabibahora pe sindabibahora mufise impamvu zanyu kandi zirumvikana cyangwa bagusanze inbox bakuye excuse ko ntabagusanze inbox ho
bakwiskiza ko mubasamu wo musangiye akazi dusanzwe dukorana babakora amafilme hari abagiye bambwira bamwe ariko batari updated no munsi batari ko barabikora no munsi hariyo nk'uwitwa Thierry yakinye mu mfakazi yaranelefonye Madios nabimenye n'abandi bamwe sivyo si benshi oya ntabwo ari benshi naco gituma ariko je sindiko ndabashinja sindabacira urubanza bavandimwe dusangiye umwuga umwe wese arafise impamvu n'ukuntu yabonye ibintu rero ndagushigikiye cyane mu buryo wabibonyemo kubera ko ni wewe sindi wewe sawa singomba kugucira urubanza kabisa bari tukibaza ati mbega burya vya bindi nyene tubona mu mafilme birabandanye na inbox ndugu yangu ibihe bijya tubona mu twereka yuko LIBERT mujewe ndabona uko uvyo kurakora ukamubwiza ukuri umurati bana ibintu bikwiye kugenda gutya ukabona ko umuntu mubwiye ivyo bintu ntavyumva gati bana mina wose tustafutana Gusanga rero na inbox niko bimeze. Jewe ariko ubu winyanda umukinyi wa filime ku giti cyanje. Impamvu ihari jewe nta competition ndimwo. Sivyo nta muntu numwe duhanganye nikorera ibintu byanje mu buryo bwanje nabo turi kumwe. Ikindi nta n'umuntu bujewe dufitanye beef. Ega je nta n'umuntu twagiranye beef. Oya, je ahubwo niyesera muri beef z'abandi bantu. Rabyumva niko byaba bimeze ariko nta nubwo zaba ari beef ko bari kwakunda uvuga ati if you are team buriya team na y'umupira uzobirabe nk'umukinyi bamuvunye nk'umwataka bamuvunye mu mupira n'umudefenseur araza gushwana kubera ko mutuvuniye umukinyi kubera ni hande rero team yanje iyo hari umuntu ari atake je dois intervenir parce que toi turi ko icafuye nimwe sima mucafuye nitwe cyaducafura ari biba rimwe n'ivyo ariko ivyo byararangiye nta nibigihari nta nibizosubira kuhaba kwa LIBERT kubera ko ubu naciye imirongo ngendegwako nzoca mwiyo mirongo nyine ngende nta ngorane nta byo guca mu mayira abantu bacamwe ari benshi na Bibiliya iratubuza guca mu nzira ngo zuguruye no guca funga akubwira ati kandi na success bujya si ibintu babiri bigaragara neza ega kandi na success si award si award oya mbe ndakwereke waruzi yuko umuntu yaramuye Cristiano Ronaldo cyangwa Messi ari wari successful ariwe intwari ariwe muntu wamuhaye pass Cristiano Ronaldo aratsinda kugira ngo aronke ijya contrat isi abantu keshe kandi rero n'abakinyi bakina umupira sinda bimenyereye batsinda ibitego bakiyemera akibaza ati yo pass wayihawe nande wakintunzenya nukuza turashimira abantu baduha amapass kabisa kandi nawe utanga ipase ishimire kuba utuma abantu batsinda na cyane cyane guess nakubwira ati twayaga byinshi na LIBERT ariko muri rusangi ino interview na cyane cyane yo kumubaza uko yavyakiriye novuga mu bisanzwe turazi neza ko tavyakiriye neza ariko kurinda uruhande ariko abana navyo gute mbega byagenze gute nkabaje kumushigikira mbega wewe nigikababwira umva yabashimiye na cyane cyane nkabataje bobo nigikababwira yababwiye naho nyene guess nakubwira ati LIBERT cha dusubira gatoyi dusuzana n'ikiganiro cyacu tuzana n'ibigani na lake n'ibikogwa ati mbega ivyarabaye c'est le passé mugabo passé isigare nk'icigwa ariko nitwigenderemwo cyane ariko kurinda uruhande ibikogwa gute Nsoro gute ko turabonye mumaze kuja muri crise gusa yo kubura ikibondo kuko hajyanye tubona ko ari The Boy film yabuze ni Burina Film Academy yabuze ni Twafa yabuze ni Industry Film yacu ya 257 yabuze kubavyemera uravyemera kubavyemera ariko kurinda uruhande mbega ibikorwa gute tuzobana tubironga nyene kujya nyene comme d'habitude ko turabona umufakazi mwarayiduhaye mbega soro gute bimeze gute n'ibindi bikorwa bikurikira mu nyuma mbo rakoze ica mbere kuri ico ubuzima buriko burasubira mu murongo buriko burage kubera ko buri aba artiste twege turi abantu bakoresha ubwonko cyane iyo ubwonko rero buri traumatize cyangwa butameze neza ibintu ntibigenda neza tumureka gukora ibintu kuko usanga urazi kurandika nka film ushavuye urazi ibintu wandika agahinda amagorwa kwica abantu kwica abantu iyo wanditse filime naho unezerewe cyane usanga uri kuragira baby shower bagira ama birthday bakundane baje kuri beach urana n'abana beza ariko mugira wandike filime neza uva mwizo mpande zibiri gishavu cyukunezerwa ugacuja dans les CNTP conditions normales de température de pression bavuga yamba tarishimye umuyaga atari mwinshi atari muke rero nico gituma ariko navuga ngo iyo klima rero irikiragenda igaruka buke umuntu ariko aragerageza kubalance ibyo bintu nizera neza ko ubu kugeza ubu umupfakazi yoyo
nta ngorane nimwe hari ya working no kuwa mbere sinzi aho muzoshirira ko ikino kiganiro ariko no munsi nyene birashoka karo no munsi no kuvuga ngo kuwa mbere ibazo yibona kandi nibaza ko batazosubira kugira rupture ariko sinsezeranye kuko nibi nitwe twabiteguwe hari aho bishika baze babitahura hanyuma ikijanye na nsoro muri uno mwanya ntaco noshobora kuvuga kora ko projet ni nyinshi tuko turakora tugira dukore no muri academy na tugira twakire nabandi bashasha muri academy very soon diplome tuzozihabwa vuba tugira na graduation ya academy hari ibikorwa vya academy amafilm bagira tugira tuje muri production mu ibikorwa ni vyinshi rero nsoro ntaco nabivuga ko muri uno mwanya nibarindire kandi nagira mbwira abafana banje mwe muri abantu bazima je ntabwo ndi umustar ashashagirana je ndi umustar yamaho jewe singurumana sindi umustar nshaka kugurumana ngo papa oya je nshaka ibintu byanje bigende buke mugabo izigumiruko rero bantu banje ntwari zanje mukunda ibikorwa byanje na cane vya action Ewana genda ziko twibaniye neza murazi bangari birimwo ahizozira muzoyibona kandi ninzana n'ikindi kintu gikaze na byose bizoba ari vyanye kabisa yeskumbure mwijambo rimwe isitwaso tugize imiturimwo nigiki uvuze nka message dusozera n'ikiganiro mbo message zo aba pasiteri ntako batagira ngo bazitange ariko jewe ntanga message muri no ango bantu barundi kazi tukundi igihugu twige kuba positive twige kubona ibintu vyiza kuruta ibintu bibi kandi twirinde kujudginga ibintu tutafitiye ukuri kuko buri ukuri ni kintu abantu bose bahisha kigatuma nabandi bantu bayoba kora ko je ndagoye nk'amakuru apfuye nca ndakuyovya nawe wampaye apfuye ukayovya nawe nkaca nyovya abandi ugasanga abantu bose barayovye kandi bose bayobejwe n'umuntu umwe gusa mu buryo butari clear bisobanuye ngo rero iyo ikintu kibaye abantu bakwiye kuba positive cyane de hari citation ya Albert Einstein no théoricien je pense allemand ou belge si on est entre les deux avuze ngo la vie c'est comme une bicyclette pour garder l'équilibre il faut toujours avancer il faut continuer à pédaler ibi byo biri clear buri ubuzima ni nk'ikinga iyo ikinga uhagaze ricarigwa kugira ngo equilibre ikinga rironke equilibre nuko ukomeza ubandanye bisobanuye ngo rero jewe whatever ibyabaye byose ikinga ryanje negeza kuguma ndari pedala kuri kwamye nabandi bantu bari muri situation zigoye komeza mu pedala ikinga ryanyu niho ugarda equilibre ibisigaye Imana ikomeze umuntu wese kandi imurinde izobahe iherezo ryiza kabisa Yesu akubwira ati bakunza step media kuri 5 twoyaga byinshi na LIBERT nitwoheza my brother ni byinshi cyane aba brother twigisha byinshi yaciye muri byinshi nkunze kuvuga ko atugisha byinshi ko novuga je naraftinye gose ntabwo menshi no bandaraciyemo nka ripiri yaciyemo je naraftinye cyane that's why vuga ati atwigisha byinshi na cyane niyo mpamvu nkunze kuvuga ati no mukuru wacu muri byinshi cyane umuntu amaze kuba gusumbya lesson imwe zibiri zitatu z'ubuzima burya bagusumbya ikintu kinini cyane ndakubwira ati rero kandi ikinga ndaribwiye wewe cyane ndaribwiye wewe umuguma mudutevya kuri step media ni mu gitanga ibiganiro ingorane walayi je sinzi kinga ryanyu rizogwa mutagumye muri je sinzi aho vyagiye abakunzi ba step media mwandike muti ikinga ryabo bagabo riragwa nirikagwa ariko nukuri badusenge twibiganiro je sinzi oya ntaco ndazi namwe mufise izindi plan muriko murakora oya dushira ku biganiro bikava ko je bikura ko sikira kuri step media we don't know oya ariko yari joke tu ariko namwe turabakumbura sitwe gusa bakumbura kabisa ndakubwira ati rero bamwe badusengera na cyane nivyo baradukunda ariko na cyane burya ikintu kiruta ibindi gisabisho umuntu akwifuriza ikintu ciza burya abaguhaye novuga umutayi munini cyane ndasore mvuga ati je nifuza umuntu ama umuhezagira ati burya ni muhezagirwe muri step media kuri 5 no muri the rebel film no muri 3 fa no muri Burina Film Academy no muri industry ya movie kabiri 5 bose bahezagirwa na cyane ko turabona movie zacu ko zitera indi step tuko tujana mvuga ku yindi ntambwe nini ya cyane tubashimira cyane banzureke kubashimira hari yindi filime rero mw'abantu uvuze ngo bike biratera imbere hari filime yitwa Kingdom
Kingdom bantu b'Imana Kingdom ko nyene Kingdom mwese muzi Kingdom abenshi Kingdom ni ubwami ubwami bw'umugabo Kingdom ya Kingdom rero sasa ubwami bw'umwamikazi apana umwamikazi bari umugore w'umwami umuqueen basi queen sasa ufite queen aba ari umugore w'umwami ariko iyo uwo mwami nyene ubwe ari umugore ndacagira amarosheshe ntaco ndatora ariko nzi neza ko ingoma yiwe yitwa Kingdom iyo filme rero iyo filme shaduheze ikiganiro burya Rivera ciyama n'ikindi kintu nari kumubaza ariko kwera turi mu kigandaro tutaraheza iminsi reka nzamukibaza undi munsi reka ndacibikira undi munsi nanje sinari tayari reka ko murenzo kubaza undi munsi about nyene ivyo mwatweretse navuga muri Burundi Film Academy nakano mwatweretse ariko ndazi ari byinshi cyane naguye narifuje ko mwotwagurirana cyane cyane mu byanye n'ivyo mwe mwiyumvira n'ivyo mwisonze reka tuzobifatira umwanya ntari kabisa tubashimira cyane nimugende subscribe hose wherever uribera kubwira ati uragira subscribe ko twama tubivuga misi yose urayigira ubigomba utabigomba nawe urabirika urazana nagakoye kuri Kazuku Media je nta n'umuntu je ngira sindigira nandikira umuntu ngangirire subscribe urayigira cyangwa ureke yigire uzobugize neza nutayigira uzobugize nabi kandi Imana irakubona kabisa tuzosubirayo naho gutaha ntibagire kugira subscribe nta kundi yeah bye okay bye